Bwana Musesanguzi uyu munsi hariho ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye biriko bigenda bitangaza amakuru atandukanye y'iterabwoba reka ndabivuga uko harimwo nk'ibimenyesha makuru bikunze kwifashishwa n'igihugu cy'u Rwanda byatangaje yuko reka ndabivuge canke ni Biroki Entertainment n'uyu mugabo Timamanda ari w'umurundi atari mu gihugu cy'u Burundi ariko avuga amajambo atameze neza ku gihugu cy'u Burundi donc ashigikiye u Rwanda ni n'uyu Gentil Jede turazi neza ko ari abantu bifashishwa kugira ngo bashobore kuba bavuga amakuru bahawe canke amakuru atariyo canke amakuru y'iterabwoba bakaba ko baravuga yuko u Rwanda rushaka gutegwa donc canke biko birategurwa gutegwa ni ibihugu ari byo South Africa, Burundi, Tanzania na Congo na Angola bakaba bavuga yuko u Rwanda rwoba ruko rushaka gutegwa kubera yuko swati rukomeye swati batanze impamvu nyinshi ariko uyu munsi ndifuza mwebwe turi kumwe tutarabandanya iganira neza ariko nagama ndamenyesha yuko turi kumwe n'Umusesanguzi ngaha mwavyumvise na Codido Black ndifuza ko batuyagira kino kintu Bwana Musesanguzi turifuza kumenya eske ibi bihugu bigomba gutera u Rwanda kuyaye impamvu canke se nivyo baba bagomba batera u Rwanda koko bimeze gute? Ego uragize neza reka mbanze kuramutsa abo tuyikora muri kino kiganiro kumbure nkuko bivuze nje ndamaze iminsi itari mike ndiko ndabona injana y'ibiganiro by'ibitangazamakuru bitari bike bisa nkaho biriko bihengeka byerekana neza yuko u Rwanda rusa n'urugiye gutegwa n'ibyo bihugu byinshi wavuze aho kwisonga bashira Burundi ndetse Burundi bakanabwagiriza yuko bwashize hamwe igisirikare cy'u Burundi acishize hamwe n'aba FDLR bamwe novuga bahamishwe cyaha ca genocide yakorewe abatutsi nubwo je ntabyemera aha hantu ahubwo reka nshingirwa ko ndakavugire ko kuko narashitse kubivuga mu Rwanda ubu bavuga ngo nta muhutu nta mututsi kandi uko uvuze ijambo umuhutu cyangwa umututsi baraguhana kubera yuko ngo bakwagiriza ko uracanishamwe abantu ariko bakavyibuka jero ntangazwa n'ukuntu bavuga ngo ni genocide yakorewe abatutsi kandi mu Rwanda batamututsi atanu umunyarwanda nako atanu umuhutu ubu turi abanyarwanda niko bavuga sivyo kubera ko ise bibatera isoni kuvuga ko ari genocide yakorewe abanyarwanda kandi atamututsi niyo mpamvu je mvuga nti rero ni genocide yakorewe abanyarwanda kuko muri ya genocide haraguyemwo abahutu haraguyemwo abanyarwanda ndetse n'abatwa buriya hariho n'ikiganiro ndiko ndabategurira vuba cyane hari amadone nkirondera waruzi yuko muri burya buhanga abashize hajya muri bijya bibanza bibukiramwo abahitanywe n'iriya genocide hariho ubuhanga baza gutereta no mu Burundi hari ubuhanga baza gutereta mu Burundi hari ubuhanga batereta muri Kongo na za Tanzania hose bakwize effectif ibi abantu bose nabyo bazi kumbure sico gano turimwo nzokibashikiriza so tuko tuvuga tuti rero ibi bitangazamakuru bimaze imisi ari ukuntu biriko birahengeka bagaca bavuga ngo Burundi igisirikare cy'u Burundi ngo cishize hamwe na FDLR aba bahamishije icaha ca genocide yakorewe abanyarwanda bakanemeza bakanakubwira n'amaposition igisirikare cy'u Burundi ikiza kimaze kuba kirimwo hafi y'imipaka n'igihugu cy'u Rwanda ibi biramaze gushikizwa na ba Roki ba Gentil Jede ibi byaravuzwe aho rero ubu baduze cyane ku nkuru yerekana yuko leta ya Tanzania nayo yiteguye kwinjiza abasirikare bari hagati y'ibihumbi 9 n'ibihumbi 12 bagaca bambwira ati peut-être ko bashobora no kuba baramaze gushika muri Tanzania iyi ni imvugo bariko bakoresha cyane bifashishije yuko umwe mu bahanuzi ba president Antoine Felix Tshisekedi yagaragaye ko yagize uruzinduko muri Tanzania aho bivuga ko bagize n'amasezerano y'ubufatanye mu buryo bwa gisirikare hagati ya leta ya Kongo ndetse na leta ya Tanzania bagaca bakwegera ko rero na Afrika y'Epfo na Angola n'ibindi bihugu
mumbabarire je kino kintu ndagitwara ko ndacumva kumbure na kodi ndazi ko aza kugica kivuze ko ubundi umuntu ashobora kwibaza ati kumbure bano ba journaliste b'abanyarwanda bariko bashaka kwerekana yuko u Rwanda coba ari igihugu c'igihangange ata Burundi bwo gishobora ata Kongo yo gishobora ata Tanzania yo gishobora donc bagiye hamwe kugira ngo bashobore kuba bogira novuga ikigwi c'abasirikare kugira ngo bashobore kuba botera u Rwanda mugabo ukusi ko bariko bashaka kubitwara bamwe n'abandi bariko babibona uko kandi burya abari abatangaza makuru mbuga umutamaraho bari n'abakozi ba FPR Inkotanyi bari n'abakozi b'ubutasi ngira ngo muribuka yuko Scovia kugira ngo bashobore kumuhereza ndabite gute kiriya giti kiriya gisata cyo kuyobora bimenyesha makuru ari mu Rwanda ni nk'agashimwe bamuhaye kubera ko yari yemeye kuja gufungirwa hamwe na Ingabire akaja kumutata bariya rero nimuje mu mafoto nk'abatangaza makuru basanzwe bariya n'abatasi n'inkuru bashikiriza rero abari inkuru zisa nkaho zirimwo ubutasi kubera ko ngira ngo mwarabibonye mu ntango y'izi ntambara z'ubutaka bwa Kongo batanguye bapromotinga wa mukobwa w'umunyarwanda Kazemerine yariko yisambanisha icupa sivyo kugira ngo barabe ingene abantu baza kwakira ijya nkuru komsa bace bagira iki baronka ingene bataka kumbuga ngurukana bumenyi n'iby'intambara bamaze kubona ingene baza kwica abantu mu mitwe bajya rero iyi nkuru bariko baratangaza uko nimuyifate nkaho bariko bashaka kwereka u Rwanda yuko kwerekana ko u Rwanda ari igihugu gihambaye ihibambewe jewe uburyo ndiko ndabibonamo ni mu buryo bubiri uburyo bwa mbere bari abantu turazi ko bamenyereye kuboboteza sivyo n'abantu bamenyereye gusabisha amarira ni ukuvuga baririza bariko bereka bya bihugu rutura ya Amerika Ubufaransa mande majambo by'ibihugu byose bigize umuryango wa OTAN yuko u Rwanda rugeramiwe kandi yuko rugomba rutegwe iyi ni inzira ya mbere kandi rurengana kandi barurenganya iyi ni inzira ya mbere inzira igira kabiri rero iza no gutangaza abantu benshi kumbure bamenyere bayita ko jewe ndi umunyamacakubiri ugenda urabe u Burundi ni igihugu kiyobona umubantu kandi baciye bacegeka yuko kiriko gikorana na FDLR genda urabe Tanzania nayo ni igihugu kiyobowe n'umubantu raba Angola même si Angola kuri uyu munsi ariyo igifise novuga ariyo kiyoboye Union Africaine buriya ni igihugu kiyobowe n'umubantu genda urabe Afrika y'Epfo niko kuko kandi ugenda kuraba usorongore neza ry'amakuru cyane cyane Gentil Gedeon hamwe na Rock Entertainment bamaze nse kwashikiriza baratanga n'ama clarification yerekana impamvu bino bihugu byiteguye kurasa u Rwanda barabitanga nka Rock namukurikiranye cyane gose mbe na Gentil namukurikiranye jo aho berekana yuko ngo Tanzania yari yaranse gutanga abasirikare cagiye basaba ko ingabo za East Africa zija guhagarara hagati muri Kongo nukuko badafise access yo kurasa ku migwi y'iterabwoba sivyo ngo mugabo ngo yumvise ko gihe cirombo yasaba ko haza SADC ngo kubera ko Tanzania yumvise ko baza kurasa SADC Tanzania ngo yacemera kugira iki gutanga abasirikare rero ngo nubu ngo yemeye gutanga abasirikare kubera yumvise ko ari kuja kurasa u Rwanda donc urumva ko utuntu bagenda bacumitamwo umuntu atatwiyumviriye ko neza ashobora donc dushobora kumuhenda rero ku rundi ruhande umuntu acaye ikindi kibazo eske koko ibi bihugu biriteguriye kurasa ku Rwanda bobone ko bariko bako biteguye kurasa u Rwanda none ko kubino bihugu biteguye kurasa u Rwanda rero nka jewe kino ndanacisha ndakibagije nta musi numwe twiga tone Burundi butangaza ko bwiteguriye kurasa u Rwanda dushaka duhere kuri nyakwigendera president Pierre Nkurunziza yaravuze amajambo
nuvuga adefinisa neza Uburundi n'abarundi. Yavuze ko Uburundi ari igihugu c'abanyamahoro, nticigera gitera, nticigera gisotora intambara n'umunsi n'umwe, ni igihugu civuna, sivyo? Uwo ni nyakwigendera. Uyu son excellence dufise nawe never, nta munsi n'umwe aragira avuga ko yiteguye gutera u Rwanda, jamais. Nawe yavuze nkajya amajambo nyene, yavuze ati u Rwanda ni rwashimwe Uburundi ruciye muri Uvira, natwe tuzoshima Kigali duciye mu Kirundo. Mandi majambo u Rwanda ni rwadutera tuzogwivuna. Nta namwe bigeze avuga yuko bagiye gutera u Rwanda. Tanzania, Afrika y'Epfo, iyi Angola, nta n'umunsi umwe uravuga ko bagiye kugira iki gutera u Rwanda. Kumbure aha sinzi ko tuza kukigaruka ko kino kintu tuje kurabira hamwe bino bihugu ku vy'ukuri hari ikintu kigiye kubahuza. Hari ikintu kigiye kubahuza no gutera u Rwanda. Iki kumbure reka sinyariza ijambo twaza kukigaruka ko mu nyuma n'ivyo bangombwa ikije guhuza bino bihugu abatangaza makuru mu Rwanda bariko baravuga. Hama nimba gutera u Rwanda tuvyumvireho, tunabimenyesha abadukurikirana, nimba nataya gutera u Rwanda naho tuze kukivuga. Voilà. Nuko bwana Musasangozi, murakoze cyane na MC Benita kumakanya kugira ngo nanjye shingire ico nshikirije kuri ibi biriko biravugwa. Je ibi bintu no bisigura mu nzira zigera kuri zibiri arizo zigiye gukurikira. Mu gihe leta ya Kongo ibicishije kuri president wabo Felix Antoine Tshisekedi aka Fati Beto, inyuma yo kubona yuko Amerika, Qatar bimuhemukiye, yagiye kuzarifashisha na cyane mu kwegera bano ba president bo muri Afrika. Aba yari yarenze aja muri Amerika za Qatar. Amaze kuba begera u Rwanda rurabona ko bamaze kuyaga kandi ibintu bimeze neza, ko amakuru menshi twagiye turaronka, baranavuze yuko bamwe baba bariko barashikanwa ku butaka bwa Kongo nyamba niyenze, ariko ukuri nuko sivyo. Ariko kuza kwa basirikare bivye bihugu kari bitanu, ndavuga South Africa, ndavuga Burundi, ndavuga Tanzania, ndavuga Angola na Zambia, ko baravuga yuko baba ari Lubumbashi bo baramaze gushika. Ariko mbabarire kodi tukiri ngaho, ntabwo turabona Afrika y'Epfo yemeza ko izoza ku butaka bwa Kongo. Wapi? Ariko biri mu ntego na makuru avuga n'ibitangaza makuru byo mu Rwanda. Ofisema nabyo turabona cyane gose, kandi nazo twokwemeza kuko raziko ibimeje makuru bisikura. Ariko bwana Musasangozi, ufati Beto yagiye kubitabaza mu kumufasha kugarukana amahoro ngaho muri Kongo. Abanyarwanda siko bavyakiriye. Abanyarwanda bo babonye yuko ari bihugu bije gutera iki igihugu cy'u Rwanda. Aho turaza kuhaza ko neza. Ibi rero bishobora kubisobanura mu ngiyo zigera kuri zibiri. Icambere, u Rwanda ngo ariko rurategura wa mugambi mubisha wago wo kwiterana cyane mu kwerekana yuko ruri menace. Hari ibihugu bigomba kubitera nkuko wabivuze, bagomba kubijana muri sansi y'intambara z'amoko. Bavuge ati aba ba president kubera rabo mu bwoko bagomba kuntera jewe president w'u Rwanda kubera ko tudahuje ubwoko. Ico ni cyambere, bakabicisha muri bwa buryo bwo kwigaba kw'ibitero. Kandi birasoboka, bama bana bikoze bibara bikoze bitangabo byinshi, bama bayikoze akavuga ngo ni FDLR, ndazi bimura bikurikirana. Bamaze kwigaba kw'igitero, bazaba barose fact bazojana hehe kuboboteza nko wayivuze hariya mu bihugu binini binini, ndetse bitume akariro kava ngaha muri Kongo bavuye ko u Rwanda ruri menace. Muga mu gihe Fati Beto we yavuze ati je ndabashaka kumfasha ngaha muri Kongo wanje, ntabwo yavuze mu Rwanda, ntabwo yavuze ko bagomba kuja mu Rwanda. Yavuze yuko bagomba kuza ngaha muri Kongo mu buseko cyane mu komora zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zigaruriye canke zihagiye ubuce bugiye butandukanye. Ico ni cyambere. Ica kabiri none avuga yuko ari n'ubwoba, kuko baravuga ati aha muri Kongo muri make bahaze uburaro n'uburamuko nta utabizi. Ivyo nta utabizi. Avuga ati aba bamaze kuhashika ntibizotworohera cyane gukora ivyo twahora twikoza ngaha mu gihugu ca Kongo. Icambere bizotuma bimwe mu butare n'amasuso dukura muri Kongo bitaba bikiboneka nko twari tubishaka. Ko urabona nk'ubu nka Side Kivu na Nord Kivu bahafise ibice binini binini, kandi amasuso ndetse bijya ajya makorota bimba zyanza habo bimba bijya byose bimba. Free ya mbere ni mu gihugu cy'u Rwanda. Izi rero izingabo nizamara kuza, kuko izingabo deje nizamara kuhashika buyinyesha mba ntizoroherwa, zizogabwa himirira idasanzwe.
kuko abantu bangaye baguhurije ku muriro kandi ni sawa Yego. urumva ko bitazoba vyoroshe Neza cyane. baravuga ati mu gihe bahashitse amarembo azobafunze bizotuma u Rwanda ruhahombera icambere ivyo byandikwa uburyo u Rwanda ntigwita ku basirikare cyane rushira imbere izinyungu z'ivyo bakurayo bavuga ati naho bahabura abasirikare mbwa bakakura ibi bahakura rero aha u Rwanda rushobora kuba desi mu gihe rutokwitabaza amakungu kare bavuge yuko bageramiwe kugira ngo ibihugu mva makungu bisubire bibeshe ngo birungitse abaza doke kugarukana amahoro guja hagati kumbe baje kugirane gukingira leta y'u Rwanda ibi birumvikana cyane sivyo ikindi kintu u Rwanda rufitiye ku bwoba bafiseyo icakabiri c'ingabo ziri z'u Rwanda zose mwaci niba bahende ngo hari ibihumbi 10 ngo hari 200 mwumve yuko amakuru dufise y'ubutasi yuko hari yo mwati yose izi ngabo zose nzamara gucokera ngaha muri Sud Kivu bizogorana yuko inyeshamba zironka inzira nimwe kugira ngo zihunge cyo muracumva imiriro izobiri myinshi urumva kandi ni nziza ndabizi neza yuko zatuba zije kuri appui ya FARDC kuko iyo abarundi bagiye kuri appui ya FARDC warabonye neza yuko FARDC yo yaciva mu rugamba bigatuma abarundi badashigikira uwo bari bagiye gushika ko ugiye gushikira atagombye kumushigikira ntumushigikira sevre byo murabizi rero aha rero u Rwanda uvuga ati aha dushobora kubaburiramo tukabura iki imbwa n'imbwebwe urumva ugiye guhiga n'imbwa yambwa igapfa na yambwe bukayibura ubu buzi iki ibintu bibiri imbwa n'imbwebwe urumva iki cyose kiri mu bituma u Rwanda rwo ruraboroga rubicishije muri ama media yabo bakoresha mu gukora propaganda kandi ibi bintu ntibizijana nyabatanga ngo bivuga murabizi yuko ajya ama media atandukanye avuga kitari muri plan baba bamaze kubitegura ahubwo ari kugira ngo babe barategura abantu rero umuzo w'izingabo ngaha muri Kongo umve yuko umunyarwanda azohatikirira deja makuru dufise tutaremeza neza nuko abana basikare bazohaza azoba bafise komandema mu ntoki atavya bindi vya FARDC byo gukomanda hope ariko kodi umbabaze ngira ikintu mvuze kuri ivyo bintu hariho inkuru dushobora gusanga tuko turasakaza akandi ari bihuha ugasanga biriya bitangaza makuru byo byateza agatego kubera ko kumbure bazi yuko abakunzi b'igihugu ca Kongo iyo bumvise ko hari ibihugu bigomba bize kuza kwa apu ya Kongo baca baryoherwa iyo nkuru bagaca bayikorerako icambere jewe nta namwe ndabona yuko Afrika y'Epfo nta nkuru nimwe y'igitangaza makuru cizewe iremeza ko Afrika y'Epfo igomba kuza ku butaka bwa Kongo ariko bwa mbere yari irimo mugabo yari mu butumwa bwa SADC sivyo naho ndabona havuga ko ingabo za Angola zizoza ku butaka bwa Kongo amakuru jewe nzi na y'igihugu ca Tanzania n'igihugu c'u Burundi nivyo bintu biri officiel tuzi ntaguciyemo icatumye Angola bavuga bwa mbere kamere kuri Afrique du Sud Afrique du Sud Rwanda ko ruvuga yuko wishe ingabo nyinshi za Afrique du Sud mu gihe Afrique du Sud yogaruka yo bije gukora revenge ico ni cyambere afite ikintu naze nico gituma bari kwemeza ko zino ngabo ngo zigomba kuza ikindi kintu kijanye no kuri Angola wibuke date nuko ndayibagiye Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yaragiranye umubonano na president wa Angola na Lorenzo baragiranye umubonano ibi navyo biri mu bituma bavuga yuko nayigomba kuza kubutaka bwako umubonano Chilombo yagiranye na Lorenzo kandi burya bwana musesanguzi tugwe tugaruke nta ndori ivugira ku gasozi gusa hinge gato umubonano Chilombo yagiranye na Lorenzo wari uwo ibiganiro bishasha bigiye kubera muri Angola ngira ngo wabonye ko M23 batangaje ko babonye ubutumire bwo mu nama umugabo ikibanza namizoberamwo ntaco bazi sivyo ubwo rero tubone ko Chilombo yaragiye muri ivyo biganiro kumbere bishasha byo bigiye kubera muri Angola ntiduce dukonfirma yuko Angola igomba kurungika abasirikare
ku butaka bwa Kongo kandi sivyo ivyo nitwo bikonfirma kubera ko bijya bitangazamakuru bindi biriko bivyitiza mu kwerekana yuko bigowe bigomba kubataka n'ibihugu byinshi kandi by'ababantu ariko ku rundi ruhande twabivuze kenshi yuko zino ntambara atabiganiro vyoziheza bo kumbura na Trump ariko arakuramwo akarenge iyo ni deba dushobora kugira kumbura mbabarire jangira ikindi kintu ngiye kuvuga ahubwo ko ico kintu wavuze hariho amajambo President Paul Kagame yashikirije Samedi mu Bufaransa sivyo ari mu Bufaransa n'amajambo aremereye ahubwo ashobora no kuba ari ariko aratuma bino bihugu nako bino bitangazamakuru byo mu Rwanda biriko biravuga aya muhe nkoresha imvugo aya kubera ko Kagame yarasurinye yaraciye n'umurongo utukura neza yerekana ko ari we ntandaro y'umutekano muke mu burasirazuba bw'ubutaka bwa Kongo aho yashatse kwerekana yuko bajya banangayivuza ati na kimwe babiziko babisimwa ba Sultani Makenga ba Wiringo bariya bose yarabasuzuguye mu majambo make suko basuzugura ahubwo yabaciye amazi yabaravye mu mutwe kubera yuko yabaravye mu bwonko mandi majambo yashatse kuvuga yuko bariya ni bitambambuga ni ntambira kiza kukaba nkako atugiye kuraba ibikorwa uyu Colonel Nangayivuze karakora bisa nkaho ari ku kiraka ari ku kiraka Kagame yamuhaye kugira ngo ntibigaragare directement yuko ari Rwanda rwari muri rya mikino ahubwo biboneke yuko bari abakongomani donc kubera ko Nangayivuze no mukongomani Wiringo man umukongomani Sultani Makenga Nangawe yahora atwara seni yo muri Kongo exactement Sultani Makenga ire Kongore Rwande Bertrand Bisimwa ire Kongore sivyo abo rero yabemereye ifungo umufura bari ku kiraka bitwe yuko aribo bariko barakordona bijya bikorwa nayo shwi ntibazi niyo bitumuntu bari ku mukataba ajya amajambo rero Kagame yavugiye hariya mu Faransa yerekanye yuko ariwe ntandaro y'ibibazo byose biri muri Kongo so kubw'ivyo rero kuba Tanzania igiye muri Kongo guhambya uburundi kurasa kijya gisirikare cy'u Rwanda kiri muri Kongo egare kurasa u Rwanda mu yindi mbono niko mbona ko bashatse kuvuga akubera ko ibi bihugu byose nta na kimwe kigeze kivuga ko kizoja kurasa u Rwanda ngaho tuzi ko bagiye guhangana n'igisirikare cy'u Rwanda kiri ku butaka bwa Kongo mandi majambo rero bavuga ko bashatse kwerekana yuko kubera ko bagiye guhangana n'igisirikare cy'u Rwanda igare ko bagiye kurasa u Rwanda kukaba nkako na Kagame yavuze ko iriya territoire yose yahoze ku Rwanda donc byasiguritse mandi majambo yaramaze kuyisubiza umwana wo bwenge yumvira mu Rwanda yaramaze kuyisubiza iriya territoire kuba barasira rero igare yuko bateye u Rwanda hajya ni wabo exactement nivyo nuko bona umusanguzi ndibaza muri make zino mbono dutanze hari undi yoba yibaza anabafise indi mbono yiwe itandukanye n'izizi wacu ibi bintu numva menga ni ibintu donc udashize mu bwenge nta kandi bwinshi nto bitara kuko urumva neza nk'ivyo ubona umusanguzi yagiye kuvuga ubyiyumviriye ko neza u Rwanda rurafise donc ico neza cyane rafisa ruhagarariye kugira ngo ushobore kuba govuga bino bintu ariko bona umusanguzi ntibagiye kenshi mu makuru amwe twagiye dutanga canke se birazwi nta gihe na kimwe ahantu izi nyeshamba canke se abasoda b'u Rwanda bateye bahagume ahubwo barateshejwe baragenda abasirikare b'u Rwanda yego canke izi nyeshamba barahatera bakabafata mugabo mu nyuma bagatesha bakagenda nuko byashika bakagaruka ku butaka bwa Kongo ahubwo erega nuko nyine abakongomani batabibona ubundi babigaragaje kuva kera ukora ko mugiye kuraba ubuce bagenda bigarurira baca bashira abanyarwanda 100% kwabiba abanyarwanda abasivile b'abanyarwanda n'abasirikare b'abanyarwanda niko byagenda biba bigaca bituma rero abakongomani bobo babamenase amfite babamenase bigenze gute kubera ko igisirikare gihari cyari cy'u Rwanda n'abaturage b'abanyarwanda baje kuhatera bobo baramenyeranye mu mico imikorere abakongomani rero kubera ko bobo ari abantu bakunda ibintu Dolix ubuzima bworoshye kitusa baca babamenase
na buriya buryo abanyarwanda babayeho sino igisirikare cy'u Rwanda aho cyagenda gifata hose cyarahaguma bafata nka super group bajya ni super group numva none ko bababwira ko ari wabo bariko barahabuzi wabo barekura ya urumva neza rero ko muratombyumva neza ko muko mushaka gutera igihugu cy'u Rwanda ariko attention ujya mwami w'ubirigi nawe yaramweretse yuko ari mu petit joueur kuri géopolitique mwami w'ubirigi yavuye mu gacerere arereka president Paul Kagame yuko avant 1880 u Rwanda ntigwabaho kwikirata ntigwabaho ni kuvuga hadi Rwanda ruri hari muri Congo yaramweretse neza mwe Kagame calm down icara hasi ndakwigisha u Rwanda ntigwabaho avant 1880 mugabo Empire Congo yarabaho bivuze ngo rero ibyo uri kwerekrama ntibibaho nibaho kabisa reka twigarukire kandi rero ngaha hantu je ndashaka mumbwire kuri kino kintu biriko kiravugangwa n'imenyesha makuru bigana bitandukanye yuko ino Monusco yatangaje ko idashobora guhangana kandi na M23 bivanye n'ukuntu ngo bafise ibikoresho bikaze cyane se bigezweho bafise n'ikoranabuhanga rikomeye cyane ibi kintu cyo mu kivuga kwiki bo ico ngomba ndagihuze n'ubutumwa nabonye bavuga ko leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'ubwami bwa Qatar bandikiye Lorenzo bamubaza ivyo biganiro agomba kugurura bije guhuza igihugu ca Congo n'u Rwanda ivyo ari byo sivyo so bivuze iki aya makuru mu by'ukuri nta confirmation yayo ndayabonera ariko nka hamwe byo bari byo ntaco bagitangaje na gitoya akubera yuko buriya umunyamerika cyangwa se umuzungu n'abantu bakoresha ubwenge cyane ni eka nkoresha imvugo ko n'ubwicanye bakora barabubatiza bakora ama crime parfait barashaka kukwica mugabo bakagaragara nkaho bo bari bacu gutabara wishwe murantunga n'abandi bantu sivyo kumva ko Monusco yoba yavuze ko idashobora kuba yohangana niyo M23 nta gitangaje kirimo kubera ko M23 ni nkunze kubivuga mu buryo bweruye yuko ari OTAN sibyo kubera ko ibigwanisho bakoresha ni bya OTAN turetse n'ibigwanisho gusa n'abasirikare ba OTAN mu buryo physique bariho ku butaka bwa Congo en faveur y'igihugu cy'u Rwanda aha twabwira abasirikare b'Abafaransa bari basanzwe bari hariya mu bihugu bya Sahel za Mali za Senegal donc biya bihugu bya Sahel byose aho babirukaniye baciye bagira iki baja mu Buganda n'ibigwanisho byabo sivyo Ubuganda buco batransfera Kigali kirabifashisha ibatwara ku butaka bwa Congo kuva bafatiye igisagara ca Goma saba Faransa gusa hariho n'abanyekolombia bariko baragwana en faveur y'u Rwanda hariho n'abapolonye abanyepolonye bariko bagwana en faveur y'u Rwanda sivyo bivuze ngo rero kwa Monusco yavuze ko M23 ikomeye cyane bafite n'ibigwanisho biri moderne ko adashobora guhangana nabo bandi majambo babashitse kuvuga bati ntidushobora guhangana na bene wacu turabizi ntidushobora guhangana na bene wacu niyo mpamvu rero akumbure nshobora kuvuga nti nkamwe amakuru yo bariyo ntaco bagitangaje kirimwo buriya na Cirombo yoba yaburabiye mu rugi acaza gukora igikorwa kumbure ku bwanje yari gutangurirako cyo kuyegereza ibihugu bibanye Burundi Tanzania kumbure n'ibindi vyoba biri hafi kuvuga ko rero Monusco yoba yatangaje ivyo nkamwe babitangaje nta gitangaza cyo bakirimo kuko baba basubangana bene wabo abo bwana Musisangozi duca turabati mu gihe Monusco yari muri Congo yakoze iki nyine nta na kimwe ahubwo yababusede ibibanza exactement yes iri mu bagize uruhara runini mu gusede bigiye banzinyesha mbazafasha cyane gose ego je muri make kubijanye na Monusco numva ataco no bivuga ko kandi ivyo bakoze twarabibonye kandi ndushaka kongera kubona ivyo bakoze baratwebetse urugero kwabo ho rugera naho bahengamiye rero numva
akuvuga yuko batongana na M23 ngo igisirikare gikomeye barafite icyo bagombye kuvuga bo nyene rero kubo bwa n'ubwa mbere batahanganye nabo nubo ntibagomba guhangana nabo kuko MONUSCO ntigeze ihangana na M23 ahubwo yabahaye karibu mu bice MONUSCO yari isanzwe mbene nakubwira yuko mu mazu menshi y'abamwe MONUSCO n'inyeshamba zashikiye exactement nibo babahindara rero kuvuga yuko bogaruka ngo baje gufasha leta ya Kongo ntibishoboka nibihenda amaso ntibishoboka kabisa nukubesha kugira ngo baye baraca amafaranga mubare kana kwanda kavuga urabona aya bibito ngo na ma ONG biza ngo bije gufasha abene igihugu guys mumenye ko nta bene igihugu bije gufasha ama ONG n'ama society civile baba bari kubafasha beneyo nukuvuga kuri pays d'origine sivyo nabakaruka ari très simple ONG runaka ishobora kuza gukora projet basanga muri iyo projet ifise dufate nka budget y'imiliyaridi 4 na karorero sivyo burya bazokubwira ko muri projet hazoza ama pick up autant ama moto autant donc bakakweka materiel iri presque 80% yego sivyo kandi ntibazoguha amafaranga y'ya materiel bakwegizija ko zya materiel ziva hariya iwabo nukuvuga barishoreye kandi bazana za materiel bagaca bakwegizija yuko n'aba expert muri rya projet azobarabi iwabo ku ma pays d'origine nukuvuga uzosanga ahantu hariko habereye iyo projet bari habahari ba beneficia nka 1 ou 2% abanational mu byo bihugu n'abatwana 98% zisubiri wabo biro nivyo no kuri MONUSCO niko bimeze no kuvuga ahantu habona yuko bisaba ingufu zirenze bo nyine barakreya ama difficulty barakreya ama difficulty ico bikene n'igiki kwerekana ko MONUSCO yari muri Kongo kandi ku kwezi bari abasirikare barahembwa amafaranga na menshi biriya biganisho bakoresha barabyigurira muri ya bejivongo bagiye kwifashisha kiriya gihugu so rero impamvu rero MONUSCO ibyayo ntaho bitebako kabisa ahubwo je mbona yuko MONUSCO yahisemo neza ahubwo yabwiye ko ngati ntimwonona amahera yawe ntibasubire kuba amahera yawe bitekaniye tene mvamenga twaje neza uwo kumva neza yo reka kumva zino nkuru z'abana bantu bako batanga inkuru zinova ngo zinca mu ngongo kuko mu byo twavuze byose nta kintu na kimwe gihacemeza yuko bino bihugu twavuze duhere kiyazo cya mbere cyangwa se ku byo twatangiye kuyagako nta kintu na kimwe gihacemeza yuko ibi bihugu bishaka gutera kino gihugu cy'u Rwanda yes reka nshimire mwebwe twabanye mu kiganiro ndagushimiye cyane bwana Musesangozi nawe Code de Black twabanye neza mwabisiguye neza ndebaza abantu batahuye reka nshimire rero namwe mwako muradukurikirana yari MC Benita n'Umusesangozi na Code de Black twari muri studio kugira ngo tuganire kuri ano madeba twariko turabayagira yes ndabashimiye cyane rero naho butaha tuzosubira mu bindi biganiro